je narize no kwihanagura nihanaguye bikabandanya uko akazi twe turakaye bakunze ba ASE TV kunze ba ASE TV ejo canke ejo batatubonye kuri television bazamenye yuko ibintu byayangaye me bibandanije ku vraiment ndabona ko bishaka kuntanya na famille umuntu akita gatonya kuko je sinumva ukuntu ibintu byabimeze ndokumba genda gukora akazi kugira ahiga umugabo bisubira birashoboka gasanga niko birankwegera ata bihagaze kandi nizere ko je sindiko ndashavura sindiko ndishavuza ibintu bishavuje vraiment birumvikana je narinje wanashima yanje mvuga ati dukora ikiganiro amasezero ASE TV amajeni gi kona bakunze ba ASE TV gusa Dan oya ASE TV every story matters. Nizo shetani zawe zikuje kure bakwita umuslave bakundekere ndagukunda biri no musi none iyi micro nindaza kuyifata kweli ndagira koresha iganiro wundi sinzi ahubwo nkandi akaza tu sasa bakunze ba ASE TV umunsi wana nta bintu by'ama intro nta kiniki muraho mumeze neza sinzi yuko mubona tuko turakora iganiro twenamiri no mugira dufate micro twabuze ndeza kuba hose nza kuvuga mugabo tudufisa ikibazo naze ikiganiro mwakibonye yuko bagipostinze twashitse hano dusanga cameraman ari ngaha ari wenyene turamubwira ati twebwe hari ikintu twifuza gukora rero sasa akunze ba ASE TV arako yaje kuvuga andi yuko ngo twaba dukundanye ariko nta kora ko batukundanye miri kwanda sinakubwiye ngo ramutse abakunze ba ASE TV sorry sana je Ishavu Riraniga niyo mpamvu bon wowe nukuva ko Ishavu nakwishe nukwasi wowe ukuntu wari wambaye normal matana kimwe kubwiye je narize no kwihanagura nihanaguye erega je nakigeze twaturi muri sports nigeze menya ko andi kumbe ari nyuma yacu kunze ba ASE TV ko ibintu bya sport byose sinari ndabizi kuvuga ngo turakundanye na Dan sivyo ndabisubiyemo sivyo n'abantu bagira sport mu mahoro n'abantu bakija ku mucanga mu mahoro izuba riratwishe nka mu Burundi ngo twafatanye je mu atacu twa ko kujya kuntu twapanye tatanye deja na kabemo twadufatana kujya nyene ibintu biri very simple rero je vraiment byarambabaje kandi sana kweri kandi muri ASE TV dukora mu kivu dukora nk'abavukanye turavukana twese ngaha cyo gituma rero aba je nabuzi nico mvuga ndakimenye iganiro ejo bakunze ASE TV mwaraye mukibonye iganiro kigiye ko ndavuga none iganiro twaramukurikiye araniruka chawibaze gusubije ibintu si vyiza je byarambabaje kura kwanza babone ingene uberewe utesa toa kwanza kidogo babone ingene utesa kura gato babone ingene utesa ona kura urirutse saga jengere kwipongi reka kwitangira akagasho nyene naco yo ini shosho mwabwo mubandanye feelings zanyu murimwo ibintu bigende fresh ko yavyara tubabaje cyane rero turavuga ati reka turondere yandi aza dusigurire tumve exactement ukuntu aho byahereye vraiment biya bintu ko tuvyumva kandi dibaza ko juste kujya kuna tuvumbuye ugeraje twe twonanirwa no kubuvumba ariko nyina n'umwana wiwe nivyo tunanira mugabo hariho vie privée y'umuntu atakwiye kwinjiramo juste ari ubuzima basi umuntu utomwinjiriramo cyangwa kuba buri kuramurengera rero jaje ndavuga ko je yandengeye kurande gwanje yarandengeye nawe yarakurengeye kuko par exemple nkaho hajya par exemple dufata sinimba ufise umusheri nimba abibonye samko murapfu busa binatari ivyo atari cyane makomatere ngo bon kubera se urugo ruhire abakunzi ba ASE TV nabonye nkunzi fise kandi hano nimeje kugenda bisubiyemo je na Dan dukundanye ndabisubiyemo ntidukundanye na Dan urugo ruhire abantu rero bansi mu makomatere ngo urugo ruhire ngo zobashikira amara murayazana sha tuzoraba ico tuyakoresha kindi mugabe ibintu byo gutegura mariage tuyadraze mu itomate yavyaze umusaruro nayo nta mariage nta gahunda ya mariage yaba yavuze ngo wumva ngo cyangwa murakunda ngo twabyegeje nizeye ko yadukundanye twari kwibwira abafana twabishira dukundanye dukora akazi juste dukundanye mugabo sivyo nta n'ibyo twimirije deja
abakorege kwera abakorege bakorana bakakunda bakaja mu rukundo n'ibibaho twari twigiriye mu gasiporo gatonya turavuga ati rero kubera mbonira izuba oya reka duheretse ku mucanga mirambwira yuko ati ntarinjira mu bwato nambwira miri je bya bwato je burananira n'ubwoba rero sasa turasangira kamwe turatimba turavuga ati reka twinjire mu bwato tune twumvirize byakurikiye mwarabibonye twasanze amakamera yakije mugabo ibintu bikabandanya turayaba kazi twarabimeye turayaba ko jya turabana twakomera ko tuyaga abandi kabisa ash mugabo juste tuvuga kuko hajya juste twebwe papa ASE TV ni umuvyeyi wacu mu gihe turi ngaho ku kazi kuko turi hariya mu hetera byandi bantu badukuriye baturaba kuko par exemple je nk'iki kiganiro famille yanje kwemeye ko kuja imbere ya kamera wambaye dobe mvuga ati jewe ni mu boss ni mugana nansi kumwe ko na juste na mugaye kuko ari ndafata déplacement araja mu gatumba hariya kuri saga umva nibibazo me je nadandi dukundanye ndabisubiyemo ndukundanye akunze ba ASE TV nukuri twe twarabaye shoke nzi ko n'igigana atagipostinga nzi ko bitari serie nzi ko igigana nagipostinga nyene kumbe byanyu byarabaye serie barabishizeko rero sasa twe twaye dushaka kumurondera bikabandanya uko akazi twe turakaye bakunze ba ASE TV ash je sinzi ko guma ngaha kabisa nibibaho ko amplis sinkunda umuntu juste basi no kuri kumajanye hari ibintu bibabaje mu buzima kandi sana kuri kuko na jewe je pasi ndamwubaha ngenda juste ndamwubaha kuko nawe muravyumva nta muntu atubaha umuntu uzenya mugabo no kumwubaha nanje dubaha umuryango wanje kuko sinokwemera ko ibintu bincafuza kuri famille yanje ngo nakazi kuko umuryango wanje umpevye nizere ko ataco nta namahoro naronka nta nimihezagiro ntaki kuko ikintu cyose tugikora duhezagiro kubera famille yacu idushigikiye idusutarazi mwana courage kiniki me bibandanije ku vraiment ndabona ko bishaka kuntanya na famille umuntu akita gatonya kuko je sinumva ukuntu ibintu byabimeze kunze ba ASE TV ejo canke ejo batatubonye kuri televiziyo bazamenye yuko ibintu byayangaye rero sasa twe tuje ngaha kumurondera kandi reka umuntu yavuze ngo twaramunikiye ngo ama audio ngo turi babiri juste ngo wamunikiye ngo urantuze nande mu gihe sende nabizi kana bumvishe audio ya Dani ariko arambwira ko goya amaso ngo niyo mpamvu ngo yagiye kwivuza amaso kubadida mili fifi Dan Folir kubadida couple Yebagabo ahantu washize gute basi jewe ntavyo twomenya mumbwire fresh je maze imisi ndo mu dukomantere ko mu Magera Plaza muba muri kumwe za mutwenzi bar ari ndabivuga ko yeri vraiment nukuri mumbwire rero kwanza kuva ryari mukundanye rero umukorege ndushaka kuja kuryoherwa umukorege okay byahereye oyo boss yes twe na miri twari twaje ngaho kazi tuje ngo tuvugane nimba ari buri hafi woza tukavugana wapi sindi hafi ariko warabonye yuko kigano baragipostinze handi ivyo dushaka kuvugana kwa entrete iganiro washize ko ejo kuri plage none gupost ibintu twa posta kaka oya none twabikujije kwe vraiment twabyanse kabisa none mwebwe umuvumbuye abandi kaba yamora murera kubifosta turakuvumbura vraiment canke reka ivyo tuzobivugana turi kumwe nacu ni butari hafi ni bon tubivugana turi kumwe oya ikiganiro abantu bari koga isawa bari koga canke bari gutembera ibintu ko nabavumbuye muri mu busa mu bintu biri gusangira kandi bamukundanye mware kubitubwira kare tukabimenya tutarinze kubavumbura twe dukundanye yandi abakorege kwe abakorege twe dukundanye ko mwiyagira ibititsi abagenzi isa oya ni turi abagenzi oya muze dukora ikiganiro meze ko mukundanye cyangwa murabana reka tuzokora ikiganiro reka tuzoza kuraba ko ku telefone niso reka tuzoza kuraba nivyo turako turakorera ngaho kazi kabisa tuzokuraba tubivuganeho sawa wap
nta kibazo karibu muhereze bakunzi ba ASE TV kweli je vraiment no kuri ibintu bakabandanya ukugwera imire ibana wapi kabisa je vraiment no kuri ntibikunda abakunzi ba ASE TV ntidukunda je na miri mu bimenye uko antuka ibya dushaka gushira ko umuco kuvyerekeye video twari mubonye barayapostinze antuka nivyo sinzi ko ari kintu twokongerako wana ko ya mudu twara dukorana siyo turi muno muzi yatari ibintu birabaje bijya nta kintu kibazo nk'umwakwagize ngo nakana nakamurakundanye kuko hari gihe par exemple usanga nakubwiye te gusanga ufise nk'umushirire par exemple wawe akaca kubona ati kumbe nakarancitinga kosanga muko murashwana mu bintu by'uburofa biki kandi usanga sivyo Jonathan dukundanye ntituzigira tunakundana nta nibiri muri gahunda abakorege tu batwasohotse aho abakorege bashobora gusohoka twasokanye Dan je sinzi ntazi bizu yanje ngo ngaca niwe hayi wapi kwari ukuryoherwa bisanzwe nk'abakorege twari tumaze igihe dukora tutaruhuka tuvuga ati reka tufate umunsi wo kuruhuka konje uri umukozi mu gifaransa bavuga ngo tous les travailleurs doivent un congé jewe mu bisanzwe hari abantu baba mbona imbere ya kamera bibaza ko ikindi umuntu ari simple cyane kandi umuntu nsanzwe ndi umuntu wo hasi kandi ndi umukene ndavyemera kandi cyane gose ndi umukene ariko hani bavuga ngo umukene kene umutima ndawufise muganda umukene juste ntuzanye ariko bless narinje ngo nje mu kintu kujya video yaragiye ko ntizofutwa ndi sûr certain rero andi ni boss wanje muri ASE TV si boss wanje muri vie privée ndafise umuvyeyi ndafise abavyeyi sindi imfuvyi boss ndabafise ndafise umuryango ndafise babibi ndafise atonye banje ashaka kumbona ko akarorero ndafise n'abakuzini juste bangiye akarorero nari gashabonye ati nakana kari kumari mu rukundo kumba agenda gukora akazi kugira ahiga umugabo byose birashoboka ugasanga niko birankwegera atabihagaze kandi nizere ko je sindiko ndashavura sindiko ndishavuza ibintu bishavuje vraiment birumvikana je narinje wanashima yanje mvuga ati dukora ikiganiro amasezero ASE TV amajeni gi ko nta kuntu vraiment umuntu bayambaye kujya anakuja kuri mukakagurikaniro plus umuntu yamukundera ava mu bwato araza kugira umuntu bayage mwagaca ashaka ama image ibyo bintu si byiza no kuruka Imana je nukuri mbatari jya nyuma mbonye kuri ASE TV mbwa ntacu nzogaruka nsezere ASE TV turi kumena ntuze nanje kuko ibintu nukuri birandenge kandi cyane ko nanye nizeye ko umunsi umuntu yamuvumbura par exemple yambaye nk'agakabutura gatonya nizeye ko bitomujora amenyereye cyubahirano juste bose nzamuhereza rero umuntu akora ugasanga ariko je yandengeye bon yaba ari muri vie y'akazi ni ibintu biri simple par exemple yatuvumburira ku kazi ndi mu misi y'akazi ntari mu misi y'ikonje byari kwa byumvikana muga ndi mu ikonje niko yoza kumva par exemple usanga nkundi uko musheri waje usanga aje kutuvumbura biboneka neza kabisa bakunzi ba ASE TV gusa Dan oya reka je nigiye bakunzi ba ASE TV murabona yuko miri vyamubabaje cyane naje vyarambabaje nawe nyene umugabo nyene yihagararako ariko vraiment no kuri bakunzi ba ASE TV no musa ashobora gusanga ndaduze ngo tuje kumubona umva ko yatubwiye ko yatwemereye iganiro ngo tuzobonane umunsi rero bakunzi ba ASE TV nijo iganiro swat azobamo gusezera ASE TV canke bifatiye indi nzira yani nho tuzosubira kubonanira ubona ko tumaze imizi tutariko turanakora niki rero sasa na je vraiment no kuri numva ntugende ngo ASE TV tuzosubira muri ico iganiro ciao ASE TV, every story matters.